Ndabaramukije amahoro ya Kristo bakunze bisamiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya mwebwe mwese dusangiye guhimbaza uyu munsi wa mbere w'indwi ya 13 mu gihe gisanzwe. Nitugire Kristo ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Kaze twumvirize kandi tuzirikanire hamwe ijambo ry'Imana twategekanirijwe dusanga ahakurikira. Igisomo ca mbere tubikura mu gitabo c'amamuko ikigabane c'18 duhere ku karongo k'16 dushitse ku karongo ka 33. Turazirikana ico gisomwa dukoresheje izaburi y'102. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza twashikirijwe na Matayo Mweranda ikigabane c'8 duhere ku karongo k'18 gushitsa ku karongo ka 22. Ijambo ryawe Mukama riramboneshereza, niryo rumuri rumurikira ibirenge vyanje. Yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'amamuko. Abo bagabo batatu barahaguruka baragenda bafata inzira ija i Sodoma. Ibrahimu arabaherekeza. Umukama yibwira ati, mbe mishe Ibrahimu ivyo ngira ngire, kandi Ibrahimu ariwe azova mu gisata kinini kandi gikomeye, n'ibihugu vy'isi yose bikazohezagirwa kubera we. Ntako rero naramutoye ngo yereke abana biwe n'umuryango wiwe wose inzira y'Umukama, ngo bame bakurikiza ukuri n'ubutungane, kugira ngo Umukama ashobore kumurangurira ivyo yamuraganiye. Umukama yongera kuvuga ati, induru y'abidogera Sodoma na Gomora yakoze kwijuru, ibicumuro vyabo vyarenze ihaniro. Ndamanutse nje kuraba ko ivyo babitwarira ari ivy'ukuri, n'ivyaba atari ivy'ukuri naho nyene ndabimenye. Nyabantu bava hano baja i Sodoma. Ibrahimu nawe yari agihagaze imbere y'Umukama. Araheza amubaza ati, mbega ugomba kujaniranya intungane n'umubisha? Kumbure mu gisagara harimwo intungane zishika 50, nabo urabatikiza. Mbega uhasanze nk'abo 50, igisagara cose ntiwokigira ikigongwe kubera abo? Eka data, ntiwogira gutyo. Intungane ntiyorabwa nk'umucumuzi. Ntirikabe nyene ntaye kw'isi yose niwatokurikiza ubutungane. Mukama aramwishura ati, sanze abantu b'intungane 50 mu bantu ba Sodoma, noca ngirira ikigongwe igisagara cose kubera abo. Ibrahimu ntiyashigwa, asubiza yati, ariko ndubahuka jewe mvugisha Umukama kandi ndivu ndumunyota. Ati, kumbure muri abo 50 harabuzemwo 5, none hahaze 5, woca utigize igisagara cose kubera ico? Umukama aramwishura ati, oya, ninasanga 45 ndabagirira ikigongwe bose. Ibrahimu asubiza yati, kumbure hari 40 gusa. Umukama amwishura ati, eka naho nyene ntaco nobagira kubera abo beranda 40. Ibrahimu asubiza yati, Mukama ntushavure, ndacabandanya kuvuga, kumbure hari 30 gusa. Umukama aramwishura ati, eka naho nosanga 30 igisagara nokireka. Ibrahimu asubiza yati, Mukama urangirira ikigongwe naho shirukanije nkakuvugisha, kumbure 20 bo ntibabuze. Umukama amwishura ati, eka naho nyene igisagara ntaco nokigira kubera abo beranda 20. Nubwo nyene Ibrahimu ntiyashigwa, asubiza yati, Mukama ntushavurire, ndafundikiye ivyo nkubaza, niwe yasanga nk'icumi. Umukama amwishura ati, kubera abo beranda 10 igisagara sindagikoma. Umukama hejeje kuganira na Ibrahimu arigira, nawe Ibrahimu acarataha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe nyene imbabazi ni munyakigongwe. Umukama niwe nyene imbabazi ni munyakigongwe.
himbaza se mushaha wanje umukama, maze n'amagara yanje yose aninahaze izina ryiwe ryeranda. Himbaza se mushaha wanje umukama, maze ntihagire ico wibagira mu vyiza vyiwe. Umukama niwe nyene imbabazi ni munyakigongwe, niwe akurekurira ibicumuro vyawe vyose, niwe agukiza indwara zose, niwe akugarurira ku cobo, niwe atuma uhagatirwa n'urukundo n'igishika. umukama niwe nyene imbabazi ni munyakigongwe, umukama niwe nyene imbabazi ni munyakigongwe, ntakazi ishavu akaza urukundo, ishavu ryiwe riririrwa ntirirara, umwikomo wiwe umara umwanya urume rumara. umukama niwe nyene imbabazi ni munyakigongwe, uko ducumura siko aduhana, uko tumutuka siko adusubiza. nk'uko isi atahihwaniye n'ijoro, niko n'urukundo rwiwe rurengeye abamwubaha. umukama niwe nyene imbabazi ni munyakigongwe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo twashikirijwe na Matayo. Yesu abonye abantu isemye ruhande yiwe, ababwiriza kujabuka ku yindi nkombe. Umwanditsi aramwegera ati, mwigisha, nzogukurikira iyo uzoja hose. Yesu amubwira ati, imbwebwe ziri naho ziba, inyoni zo mu kirere zikagira ivyari, yamara umwana w'umuntu ntafise afashe umutwe. Ubundi wo mu bagendanyi biwe amubwira ati, mukama, ndikebanuye mbanze kuja guhamba dawe. Yesu nawe amwishura ati, nkurikira ureke abapfu bahambe abapfu babo. Twakire kandi tuzirikane iyi nkuru nziza ya Kristo. Kubera izo ntungane 10 igisagara sindagitikiza. Bavukanye, kuva kera Imana yamye yiyereka abantu mu bimenyetso birora ku butatu bweranda. Aba bagabo batatu twumvise muri kino gisomwa ca mbere ni bamwe baca kwa Ibrahimu bagenda muri ivyo bisagara vya Sodoma na Gomora, akabagobera ngo ntibarengane atabasutse amazi ku birenge, bagaheza bakabigamburuka kandi bakabimushimira. Ubu muri kano gace k'igisomwa babatubwira hageze ko basezera ngo babandanye urugendo. Baboneyeho no guhezagira Ibrahimu na Sara umugore wiwe, bagira ko babaha umuhango wo kugabana ikibondo mu kiringo kitarenze umwaka umwe gusa. Aba bagabo batatu nibo shusho iboneka mu maso ya Ibrahimu y'Imana rukundo kigongwe, Imana iterwa imbabazi n'abayo, ikarangura ivyo yasezeraniye umusavyi wayo. Iyo Mana yari yasezeraniye Ibrahimu kumurondora iciye kuri Sara, naho bompi bari bageze mu zabukuru. Ubu rero iraje kugendera urwo rugo, abarugize bayimenye barayakira, batako baranayizimana. Rabe namwe akanyamuneza bipfuje gutera abo bashitsi kabagarutse ko incuro 100. Ko Imana yamusezeraniye kuba sekuru w'abantu benshi, ukwakira abo bashitsi kuzogirira ikimazi benshi, na cane cane abo bacumuzi ba Sodoma. Ese ukungene bavukanye uno munsi habuze ingo zifise uwo mutima wo kwakira abantu. Abatari bake mbere bashira ku mpangu zabo ngo hano hari imbwa ikara. Bavukanye,
kubera ico gikorwa cyo kwakira Iburahimu aharonkeye akaryo ko kuganira n'Imana, iraheza iramuhishurira umugambi ifise kuri ivyo bisagara bibiri. Naho yaronse umuhango wo guhigwa, ntashaka kurokoka wenyene abiwe batikiye. Erega na wenyene naho yoba asigaye, yoba ajakaye, yoba apfunye umuheto. Nico gituma avuganira igihugu ciwe nk'uko yoba ari wenyene ubwiwe yivugira. Kubera igisabisho ciwe gihozako, kubera ko atarambirwa canke ngo agire isoni zo kudindiza arondera ineza yabo yaragijwe. Igisagara cose kiragirirwa ikigongwe kubera intungane 10 gusa, nibaba nabo nyene barashitse. Bavukanyi, ese ukuntu isi ya none ikeneye rwose ba Aburahamu, abantu bakira Imana iwabo kugira ngo baronke akanya ko kuyaga nayo, bavugira bene wabo bugarishwe n'amakuba y'ubwoko bwose. N'uburamutse agerageje gusenga iyo akanya kabonetse, usanga ababaye ivyiwe gusa, abandi ntibamuraba, ukamengo hari ico vyo mumarira gukira wenyene. Twibuke ya ndirimbo ya wa Murundi agira ati, hari abasenga bisengera. Uwoshaka yovyemera abavukanyi, kuri iyi si turi nk'abari mu bwato, aho umuntu abwirizwa gukira ari uko akijije na bene wabo. Bavukanyi, iyi ngabirano y'ukwitwararika abandi tubonanye Iburahimu ni nkenerwa mu buzima bwacu twese. Ariko rero ku buryo budasanzwe ni nkenerwa cane ku barongoye abandi, haba muri ekleziya canke mu nzego z'igihugu, kugira ngo abushinzwe ntibacinyizwe ubona, ntihagire ababura ico boronse canke ngo barenganywe nawe urorera. Muri iyi minsi turahimbarwa iyo twumva ukungene abaturongoye batuvugira ngo bihano vyafatiwe Burundi bikugweho. Nkizigira ko batabigira ku nyungu zabo gusa, ariko ko ari ku neza y'abarundi bose, harimo mbere n'abahunze Burundi ubu bipfuza ico bobagarukanamwo. Ku rundi ruhande dutangarire ukuntu ico gisagara cakijijwe n'intungane ziri kurushi basigaye muri co, mu rwinshi rw'abacumuzi babaye bakatamanikirwa mu bibi vyose. Erega abavukanyi, n'Imana igira himaniye. Igisabisho ca Iburahimu gifatira kuri izo nkehwa zoba zisigaye muri ico gisagara. Ubu hari aho bihora bishika hakagira bidoga ko umuhero w'isi woba waratevye babonye ibicumuro bikorwa kw'isi. Ariko rero bibagira ko umukama akitwihanganiye kubera bamwe mu ntungane tubana baguma bafata amafire, niko novuga, baguma bafata amafire y'ishavu ry'Imana. Abo nibo mukama ateze ko batubera akarorero, bakatwigisha kwikebuka, kuko Imana idahimbarwa n'agapfa. Umwanditsi w'Izaburi y'102 twazirikanye agira ati, umukama ni we nyene imbabazi n'umunyakigongwe. Muvukanyi, wisuzumye usanga hari abanyakabi bangahe barakira kubera ubutungane bwawe. Abarundi ngo usaba umwiza mugasa. Uwo agaragaje urukundo uguha umuhango w'ingabire y'ikibondo umuryango wa Iburahimu na Sara, kuko bamwakiriye bakamuzimana, niwe adutumirira natwe kuba ba rukundo, kwamana umutima wakira ingenzi n'abarushwa, tugasabikanya utwo dufise, ariko kandi akatwigisha umutima wo kwama dukenguruka iciza twagiriwe, ntidufate nk'ibisanzwe akigoro n'ubugwaneza tweretswe n'umugenzi. Uwo agaragaje ikigongwe mu gutega yompi igisabisho Iburahimu amushikirije atakambira intagondwa zo muri Sodoma na Gomora, afatiye ku ntungane imparugwa zoba ziri muri ivyo bisagara. Niwe aduhamagarira natwe kuba abanyakigongwe no kuba intungane, ngo dushobore kuvuganira no gucungura abari mu mwijima n'igitutu c'urupfu. Mw'ijambo rimwe aduhamagarira kumukurikira nk'uko tuvyumvise muri iyi nkuru nziza. Ariko rero ukumukurikira saga kuku nukubanza tukicara tukazirikana vy'ukuri inkurikize z'iyo ngingo, ntikube ari kurondera koroherwa mu buzima, kuko umwana w'umuntu ntagira hafashe umutwe.
kumukurikira kandi birihutirwa. Nitubishire ejo tubanje guheza gutunganya imyitwarariko yose dufise twibaza ko yoba yihutirwa gusumba. Ugukurikira Yesu n'ubu nyene agira ati nkurikira ureka abapfu bahamba abapfu babo. Dusabe. Mukama, muri iki gihe cici ekleziya yawe yimirije isarura. Ese abariko baritegurira kukwihebera mu ndagano zitandukanye bobaha akaryo keza ko kwicara ngo babone iyo bava n'iyo baja, bahe gutahura uburemere nyabwo bw'iryo banga ngombwa kandi ryihutirwa ku neza y'ekleziya muryango. Nubahe umutima wo kukwakira iwabo nka Ibrahimu na Sara, babonereho kumenya imigambi ufitiye igihugu cawe, bahamagariwe gutakambira ijoro n'umutaga. Nubagira intungane kugira ngo naho batoba umurengera isi ibonereho gukira ku bwabo. Na twebwe twese ivyo tubasabira nivyo twisabira, nutugabire umutima wo kwirimbura hamwe n'inema yo guhinduka kugira ngo tuze tuberwe no kugusanganira umunsi watugendeye. Amen. Mugabekazi w'abatumwa dusabire. Mwari kumwe na Patiri Teveno Hasamagara wo muri Diyoseze nkuru ya Gitega muri paruwase yitiriwe Hanoni Mweranda w'i Padua i Mugera. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa